gupfa ni babandi bakiri hariya batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ntabwo ubugipfuye. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Amen. Warazi ko azopfa ejo, urupfu ararutsinze mu izina rya Yesu. Wari yiteze gupfa, urupfu ararutsinze mu izina rya Yesu. Tuzobaho turi kumwe na Yesu, nta kizodutsinda. Ubu rero tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Mwaraye murasenga, mwaraye ku musozi, ubu muje mu yindi ntambwe ikomeye. Uwahora kekeranya uno munsi gukekeranya kuragize gute? Kurarangiye. Ariko icyo ndabatekereye niki? Umuco n'umwiza ntivyigera bigira gute? Bihura. Abagenzi babi uno munsi ubakure mu bwenge bwawe. Umuntu arashobora gukena kubera yatemberanye n'abagenzi babi. Umuntu arashobora gupfa dateye intambwe kuko yagendanye n'inkozi z'ikibi. Iyo ugendanye n'umuhimbiri uba umuhimbiri. Iyo ugendanye n'umugabo ukaba umugabo. Tangura murabe abantu muri ko muragendana uno munsi. Abamama raba abamama murabe mbega umumama turiko turagendana ameze gute? Uno munsi mugiye kugendana n'abantu bakomeye. Raba abantu umuntu yoguha impanuro nziza, raba umuntu yogira icyo gufasha. Ni wabona umuntu mubi ugenda umubwira ati uze wihane. Tuko pamoja. Babandi mwahorana muze mubabwira ati ngwino namwe muri Yesu, kwa Yesu haracari ibibanza. Ingeso zabo nizize zibahindure, ariko mwebwe ingeso zanyu zize zibahindure nabo babe muri Yesu. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Atangura araduza ijwi amanani ndaza kurangiza kazi pasenga Imana. Mana yacu uri mu ijuru, uciye bugufi imbere zawe kugira ngo izina ryawe rishimwe hejuru. Turashitse hahandi kuri cyagiyaga mwami Yohana yabatiriza, natwe turaje gukora iki gikorwa. None bwoko bwawe ngaba abana bawe mwami agomba kugera ikirenge mu cawe. Mana be guca bugufi no kugororoka uherwe no mu kigihe kizoza. Turagusabye mwami gutwitangira imbere, uzobukoze nyakubahwa. Uyu wese agiye kubatirizwa, abatirizwe kuzobinyegu yawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye. Uno munsi bateye intambwe ikomeye, barakwakiriye Yesu ng'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ndavuze ati guhera uno munsi reka bakira inkomezi zikomeye, inkomezi zimwe waha intumwa zawe. Ntiyagira ikintu na kimwe kizobanesha. Ico intambara yose bohura nabo reka uzoe wame imbere yabo uzubagwanirira. Gutangura bose baratanguye. Ariko ndavuze ati mwama abantu ngiye kubatiza uno munsi niyaze hagire n'umwe nzobura. Chagi uzoza gutora ishengero ryawe, uzosange bose bagikwiye baze bagusanganire. Ndase ko bazosubira inyuma, ndase ko ibyisi bizobanesha, ariko ndavuze ati baze baramirize. Yinzara yobanesha, iyo nayo ndayase mu ngo zabo. Ubukene bwobanesha, ubwo nabwo ndabuhagaritse. Ndavuze ati databuja, ndabatuye kumugisha udasanzwe. Reka baze babe abadasanzwe nk'uko ugiye kubikora. Urakoze, aho tugiye kuja mu mazi. Databuja, ujane natwe. Namaze kuyahindura ya maraso yawe. Ucinjira mu yose amwoze databuja. Aho tugiye kuhakorera databuja. Nije ikintu cyose kitava ku bugombe bwawe. Miyaga mibi ndayahinduye. Databuja inshinge z'ijoro zega amahanga. Ibyariko biracaho nk'ibintu bibi. Ndayihinduye ariko mvuza abamarayika bawe reka bahashagaze databuja. Aho ngiye guhonyoza mu kirenge reka ubwiza bwawe buhaboneke. Reka mwemuyera wawe aze kuruka kwa ari wese. Mwizina ryawe gera tubisabye. Uratwagwa databuja mwami ushobora byose, uri Imana nziza, uri Imana igira neza.
ndabanje kuvuga ati mu izina ryawe babazayaba nainamase narugaitauva ku nawacu moto basayeregesa angekwatiza mu izina ryawe ryera amen. Witwa Mugisha Divine, uzokorera Imana gushika ryari? Ntabwo uzopfa, ndavuga ko atabwo uzopfa, uzokorera Imana. Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ndagiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Ndayikeza Godasi, uzokorera Imana gushika ryari? Ntabwo uzopfa, uzokorera Imana gushika Yesu agarutse. Nanje mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera ndakubatije, amen. Witwa Yomujandode, nanje uzokora Imana gushika ryari? Nanje ntabwo uzopfa nk'umuambasaderi w'ijuru, ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Amen. Uzokorera Imana gushika ryari? Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Bariya nabo binjira ryari? Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Ndababatiza. Witwa Oronera, uzokorera Imana gushika ryari? Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Witwa Ive, uzokorera Imana gushika ryari? Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Uri kuribatiza hano. Jani, uzokorera Imana gushika ryari? Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Nitwa Vani, uzokorera Imana gushika ryari? Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Nitwa Ninakumana Jean Dodier, uzokorera Imana gushika ryari? Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Nitwa Irakoze, uzokorera Imana gushika ryari? Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Nitwa Niruta, uzokorera Imana gushika ryari? Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Witwa Siyomana Benjamin, uzokorera Imana gushika ryari? Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Witwa
Kanyamuneza zogiye gukora Imana gushika ryari? Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Witwa Ndagijimana Marie Rose. Ndagizimana Marie Rose. Gumya uzokorera Imana gushika ryari? Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Witwa Yasiyera uzokorera Imana gushika ryari? Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Witwa Mugisha uzokorera Imana gushika ryari? Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ngiye kukubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Nimuze namwe nawe utarabatizwa, nyaruka weza abarondera ngo ndababatize. Nyaruka mugire ubuntu no munsi. Databuja mwamushobora byose uri Imana nziza, ndagukengurukiye kubw'igikorwa cawe wejeje gukorera ngaha. Uri Imana ugira neza. None Databuja bagiye kubatizwa, rekubaha ingomezi zidasanzwe, amaraso yawe bagiye kunywa. Reka Databuja baze babe abakozi badasanzwe, baze bavemwo abapasitori, baze bavemwo abarongozi batandukanye, kandi baze baba badasanzwe kuri iyi si. Ndabugururiye umugisha, reka umugisha wabahaye mwami, reka utangure gukora, reka utangure kwigaragaza. Icyo nase ku bugingo bwabo n'ubukene, icyo nase namiriye kure n'ubukene. Reka baze baba bo gufasha imfubyi n'abapfakazi, kuko bahakuye umugisha udasanzwe. Urakoze kubyumvise, cyangwa se ubw'izina ryawe ryera. Amen. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Amen. Reka mubanze mu Imana yacu amashimeshi. Amen. Umwana w'umushikiranganje ahaciye baramutinya, siko none? Amen. Umwana w'Imana nawe wumva gute? Abakomeye. Umwana w'Imana bakomeye kuko ni Imana isumba byose. Tuko pamoja? Ndio. Twebwe rero abana b'Imana no mu kugenda bize bibagaragaze. Mutegezwa kumva muri abantu badasanzwe, mutegezwa kumva muri abantu bakomeye no kwitwara mu ngeso zanyu, singesi zarizo zose. Tuko pamoja? Ndio. Umuntu arashobora kubura imigisha kubera yitwaye uko ashaka. Mwebwe guhera uno munsi ni murabo gusegerereza, ahubwo murabo gufasha abandi. Icyo muzokora cyose, n'uzocuruza irengarenga, n'uzocuruza itomata zo mugwiza tunga. Imigisha yacu tuyugururira mu kugira gute? Mu gukora. Abanyeshuri nabo muzoba bambere, nimuze musubire kuzamutirisha. Bijya bintu n'ivyo bapagani. Utegezwa kugira icyubahiro. Amen. Nudevi yangu subira inyuma.
ingorane uzogira zizosumba izo wari wigeze kubona. Mukazobona umuntu yavuye mu gakiza afise amahoro, muze mumbarire. Ubu mubaye umwe na Yesu. Ntabwo azokwemera kubarekura. Ibyo uzocamwo byose wumve ko kudeviya ngo usubire inyuma ntibikunda. Umusoda mumaze kubona yatorotse igisoda bakamuheba ninde? Ubwo bamufashe bagira gute? Baramwica. Kuko bari inkozi y'ikibi. Kuko we watorotse igisirikare wumva ugatabandi ku rugamba bagufashe barakumerera nabi. Imana nayo yitorotse wambara ibirato vyaheze uramererwa nabi inzara irakwica. Mukazobona abakizwa babivuyemwo uzosanga inzara yarabishe. Ariko ababirimwo bameze neza. Ubutunzi nubwo abakizwa, amafaranga n'ayabakijijwe, kubaho neza n'ivyo abakijijwe, amazu meza n'ayabakijijwe. Igihe wavyitwayemwo neza uzobona umugisha w'iki? W'Imana. Imana ibahezagire cyane. Amen. Abazobigumamwo mukomere Imana amashimwe. Tugiye gusenga Imana rero. Bari baje gukorana Databuja mwamushobora vyose. Uno musi databuja abana bawe bavutse ubwa kabiri. None mwe muyera yamanutse yatanguye kubakoresha. Ndavugana nawe kibirenge. Reka mu bikorwa vyabo vyose uzujane nabo. Ingomezi uzuzibahe. Yagiye nibaze bananigwe. Ibyo ari byo byose databuja baze babe bama bambere. Hoba mu bikorwa Oba databuja mu bikorwa by'umubiri, oba mu bikorwa byawe databuja, reka baze bamana inkomezi. Reka databuja uzubamize hafi amazi yawe. Reka uzubamize hafi databuja imfungurwa zawe. Ntihazagira ikintu kizobasubiza inyuma, ahubwo bambara imbaraga no kubandanya. Baze baba abakozi bawe abavuga butumwa badasanzwe. Baze baba bamenyekana kuri iyi si. Baze babe n'abahabwa ijambo, n'abahanuzwa kuri iyi si. Urakoze kuvyumvise. Ukengurika bw'izina ryawe ryera. Amen. Senga ucinzira nawe kugira tugende. Nyarutsa Pastor Simon. Imana yacu ni ijuru. Batuzanya amahoro mu gikorwa byose urabikoze. None Mana ndakwinginze ngo twitangira imbere. Intamuko ya mbere Mana yongere kubi yawe. Ya kabiri biyacu. Ya gatatu ngo ibingabo z'ijuru mwami. Uzobukoze udushikana amahoro. Bya bikorwa biri imbere uze kubibamwo uzobukoze. Niwabikora wongere ubishimirwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.